wese arashobora kwitunganiriza umugambi w'iterambere aho ari hose n'uburyo bwose aba afise. Kugira ngo rero umuntu agire umugambi bimusaba kumenya ingabirano afise, ikibazo ashaka gukemura, hamwe rero n'umwete n'ukwizera. Ivyo bivugwa na Professeur Jean-Marie Vianney, umwigisha muri kaminuza y'u Burundi, hari mu kiganiro co kuri uyu wa 11 Munyonyi umwaka wa 2021, ikiganiro cahuje abigisha n'abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi, abo mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, hamwe nabo mw'ishirahamwe ry'Abadag Disc. Professeur Jean-Marie Vianney aribira akabanga abashaka kugira umugambi uko bobigenza naho bokura uburyo. Ego, umuntu agomba kwishira umugambi mu ngiro abanza ko umuntu afise ukwizera, umuntu ateka kuba yatahuye neza ico agomba kurangura. Nabo umuntu agomba kugira ibintu atumbire neza cyangwa agashaka gufata ivyo abandi bagize ngo aca bikorerako, aho gahera kuraba ubushobozi afise, ubwenge afise, amatare n'Imana yamuhaye, hanyuma akaca ashobora kwiyumvira umugambi yorangura. Hanyuma cyane cyane akaca araba rero umugambi yorangura kandi uzogira akamaro abandi, ntihazoca aronka n'abakiriya bamushorera. Hanyuma kuvyerekeye uburyo rero buca buva, umuntu yamaze kugira umugambi utomoye mu mutwe akabona ko nyene bipanga, akerekana ko abishoboye, amafaranga ntabuze. Hariho abantu bikorera utwabo bashaka kumugurana, hariho amabanki ari ngaho ashaka kumugurana. Tuhiriwe duhishije ubuhoho leta yarazanye imigambi, hariho ibanki y'ugwaruka aho bakora abantu gwaruka ku nyungu itavuna. Ubumere hariho n'uwundi mugambi wo gufasha ugwaruka uri nk'amafaranga menshi, bashaka kubaho ugwaruka atani inyungu basabwe kandi atani ingwate basabwe. Kugira ngo rero iyo migambi ibe isoko y'iterambere, ngo hoba gufatana mu nda hagati y'abanyeshuri n'abigisha, hamwe nabo mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana n'ayandi mashirahamwe ajejwe ivy'iterambere, nk'uko Professeur Dieudonné Gahungu abibona. Ego, mu kiganiro natanze n'ivyo nashimikiyeko gose, yuko hoba gufatana mu nda, gufatanya urugendo hagati y'abarimu, abatwara amashirahamwe n'abafata ingingo z'ubutunzi, kugire umunyeshuri afise ivyiyumviro vyiza, umunyeshuri afise ubukerebutsi bamushigikire, bamwereke ingene bigenda, bamuhanure kugira ashinga imigambi yiwe, ayishinga mu buryo bubereye, ntazimagirike, ivyo atazi babimwereke, ivyo azi bamushigikire mu kubushira mu ngiro. Bamwe mu gwaruka baramaze gutahura ivyo kwitunganiriza imigambi. Bamwe bari mu rudandazwa, abandi bakora decor mu mitoto y'ibitoki, abandi babeshejweho no gusuka imishatsi n'ibindi. Nuvuga ngo mu mitoto nka nk'indwi jewe ndadekora iyo nze yose, bakaca urumva uwo twadekore akaca gonka 40,000 canke 30,000 kora mugiriye neza decor. Je natanguye gusuka ni ngiye muri université, hanyuma donc hama ngenda ndi déplaçange ndi Muyinga muri université bari bazi yuko donc ntizi, donc rero unashize ko na maîtrise, donc il faut ko mbandanya suka nyine bakabibona n'abandi bakumva yuko gusuka si byo abantu batoye, ahubwo il faut ko duhindura ama mentalite. Mwomenya ko indwi yahariwe kwitunganiriza imigambi yahimbajwe kuva itariki 8 gushika itariki 12 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2021.